wowe urinde? Ama Jenny twashema ni nagutoraguye kuri wa ry'abarabara rija mu musozi wa Gwegenye. Aha uhamaze umunsi ushitse ngaha nagutoye umeze nabi. Alo? Hama ko nagusanze uryamye mw'ibarabara vyakugendeye gute? Yamba biguteye ikibazo si ngombwa kubimbwira. Ico nokubwira ukeneye ubufasha mba ngaha niwandondera nzoboneka, ubufasha bwose ukeneye kuzoburonka kuri jewe.
byakunze ko afungura ariko yagerageje imiti nayo yayifashe nta kibazo. None Mikasi, uyu n'umunsi ugira 12 ndatonda ku kazi, ibintu nzobigumamo kugeza ryari? Darlène je ndahari, ndamwitaho uko bishoboka kose, ariko utonde ku kazi. Iyaba umutima wo binyemerera basi ibyo pfuma, ariko simbashaka kugenda ndamusiga ari mu situation nk'izi. Aragwaye je nka musaza wiwe arankeneye, rero ndabura intege, ndabura naho ndanabihera kumva ngo ndavuye ngaha agwaye, niwe muryango wenyine mfise. Twese ibintu turabicamo kubwo ari iby'Imana iba yateguye, ntawo bihagarika. Ariko waje ndi kumwe na Darlène, please ja ku kazi ndakwinginze. Gute? Inshallah. Komega niho kivyuka. Yego nibwo nkivyuka. Nabafashe icyayi. Oya. Kubera Numva nta apeti mfise. ndumva azogifata n'ubyiyumvamo. Mbe devoir izo wazikoze? Yego devoir nahejeje kuzikora.
uwarokotse